Sashimwe ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Izina nitwa Alain Michel Bigirimana. Ndabaye mukaze mu kiganiro ijambo ry'ubugingo. Reka dusome amajambo ari muri Matayo 6:14. Aravuga ngo kandi nimwaharira abantu ibyaha byabo na so mu ijuru azobaharira namwe, ariko nimutaharira abantu ibyaha byabo na so mu ijuru ntazobaharira ibyaha byanyu. Tugomba tuganire rero amajambo yerekanye no guharira. Twaragerageje kuvugana ibintu bitandukanye bizibira amasengesho. Twarabonye ko ibyaha bizibira amasengesho, ibyaha birazibira amasengesho. Ijambo ry'Imana ravuga hariya muri Yesaya 59 riravuga ngo ibyaha ngo kuko kuhoraho ni kwabaye kugufi nukurani gukiza amatwi yiwe ntabwo yapfuye ngo nanigwe kumva, ngo ariko ibyaha byanyu byatandukanije n'inyonga zanje. Rero ibyaha iyo tugumye mu byaha bizibira amasengesho yacu, kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo ikimazi cy'umunyabyaha n'igisisema imbere y'Imana. Turakwiye rero kubaho ubuzima bwejejwe, turakwiye kubaho ubuzima aho tugenda twubaha Imana, kuko biratuma amasengesho yacu yemerwa imbere y'Imana. Rero iyo dusenga mu izina rya Yesu, Imana ikatwumva biciye muri Kristo Yesu. Mugabo ntibikwiye gutuma tuguma mu byaha. Ubuntu bw'Imana bwaratanzwe, ariko ntibwatanzwe kugira ngo tugumize mu byaha, ahubwo ubuntu bw'Imana bwatanzwe kugira ngo twikunkumure tuve mu byaha. Rero turakwiye kubaho ubuzima bwejejwe. Icya kabiri ikizira amasengesho, twarabonye ko ari ubwibone burazibira amasengesho, ariko icya gatatu kizira amasengesho ni kudaharira. Turakwiye kubaho ubuzima bwo guharira bagenzi bacu. Ijambo ry'Imana ravuga ngo tutaharira abantu ibyaha byabo na Data wo mu ijuru nazo duharira ibyaha byacu. Turakwiye guharira abantu bagenda badukoseretsa, turakwiye kugira umutima uharira, kuko nitutaharira na Data wo mu ijuru nazo duharira. Dukuri igitsitaza imitima yacu, duharire abantu ibyaha byabo, tugendere mu guharira, dukure inzigo mu mitima yacu, kuko nitutakura inzigo mu mitima yacu birashobora kuzibira amasengesho. Ikindi kintu nshaka ikizira amasengesho ni ukwidodomba. Turakwiye gukuraho kwidodomba. Abisirayeli baridodombye, Imana ibahonereza mu bugarama. Turakwiye kubaho ubuzima bwo gushima Imana. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ntihagire icyo mwiganyira, ariko ibyo mukeneye byose mubisaba Imana mu gusenga bifatanije no gukenguruka. Ugukenguruka, amashimwe, amatazirano abe ariyo aba mu mitima yacu, tube abantu baharira Yesu.